Abanyadama ni Saudi baragiye ngaho baranumukashaho kumera nje bariko ndabavugira. Yo nanje nabanzi amaniga mesha avuga ngo unye ngo ndamuhenda. Uyu unye ngo ndamuhenda. Bari Saudi yaje. Uyu unye ndamuhenda. Uyu unye ndamuhenda. Ubizanye ndababwira ndabona yuko mutagisigaye n'abakunda mwarabahinyuye. Mbarabahinyuye frère. Tipe twarabaye twiza. Uduhibe tw'uturundi. Ubu unye twarisubiyeko mudusuye muducorere sha. Musuye mu bacorere. Sumu tipe akwitaho. Agwikira icuterera. Cyane kumanura abantu bafise abatipe bari hanze. Sofu uri muri Somalia sha. Sinokwizeza oya ubusaba soda tubatereye peace. Ahantu muri n'umugore avanga umuntu yagiye kuturondera amahoro vraiment ntakomeye nje sinzi vraiment uravanga umuntu yagiye kuturonderera amahoro nta nisoni nk'umugore avanga umugabo ari muri Somalia Imagine yagiye kutuzanira amahoro nuko kumara leta nibarabe abo bagore Sanyene nimba umutipe wawe ntaca gufasha yigumira mu tudemo muvange umuvange mpaka ndabikubwiye wa mugore we muvange zo muri kijuju ntuzori kurajya n'ubuzima nawe ariko yirira ubuzima rero abikoze nawe cubikora none umwana muca mumurera gute je sinobikora kubera umwana aho ubonye Kercy yaravyaye asa nuko yavuye ku isoko arabara ko atahandi hantu yoja nta wundi muhungu yamurondera kuko umukobwa avyaye baravuga ko kenshi ngo igiciro kiragabanuka abamurondera baragabanuka ni wombona gute cyo mu mezi sawa none sinda kubazi we no kugira yuko ntavyaye wompahiriza urabara ko yo kwihangana Black Chance amwe wewe dufate yo kwitaba Imana ikugunze kuturuta ikakugudutwara genre bintu kagenda nkuko urabara ko Black Chance yo kwihangana ntagendane n'izindi nzereretse wapi uramwizera kweli Chayo gendana nazo no pfa na muzika nzogwa na rufu paka mwabakobwa mve ndababwira ikintu kimwe jewe Instagram y'umugabo wanje nje sigaye ndayakoresha message y'umugabo wanje nje sigaye ndayakoresha nkasukura murungi mwambaye ubusa nzobaroga mwarondegwa kuja ngaho kifotoza ukeberuka je ahantu heza ukeberuka giriki wiparatuye wimaze wigize kurungikira amafoto umugabo wanje naruhiye rondera abatipe ni benshi man none ko bavuga ngo abatipe ni bakeye muri bakeye ivuga muri bakeye abahungu turi bakeye okay sibavuye ku isoko hama dushobora gukunda abakobwa abatipe batanu twabakubiye ko muva muri bakeye wa umukobwa uzomumenyereza kwa musokana ame ejo utangwe kutamusokana cyabona yuko ufise indi beach none shaka gutabara ko utafise amafaranga none kabimubwira ko muguma mwishinga mwigirisha baby zo ndazo ngo je ngo nabiki ngo nabutse umwanya mubwiza ukuri ko nta mafaranga ufise kabisa uravuze ijambo ry'ikajya kazima aravuze ijambo rikomeye ko nta mufungo ufise kana zogukunda none wishinga uza kwidragisha je batipere murangero ko ntumeze nyaje mudike cyo umugore ntimuzosuye kwibebisha umugore w'umuntu ngende umugore ntuzosumu ntuzozurambona ngo twicaranye jo nko muri twegerane wimaze ngo je ngo ndacana mujene ndumugore umwana wose utangwa kwibebisha utangura gusokoza ubwanwa bya jeje n'ibintu mumfani ibyo bikuganga Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor, this is Step Media, channel produced by this industry of Buja Flavor. Chakini makuru chimo kibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor ngo tubo tubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dusura dukengurira mu gakunzi wa Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support ya mutwereka ndakubwira ati ni Beni kuri micro behind the camera ni CK professional ndakubwira ati umutumiro wacu witeka muri musiko ari Kercy ni umwana wo muri Step Media kabiri gatanu indwi ndazi ibiganiro byinshi maze kubona bya Kercy ni byinshi byo kuri Step Media ndazi murabizi namwe bwiye ariko ndababwira ati very soon ibintu bigomera fresh ngiye kubona abandi bantu benshi bagiye batandukanye yes ndakubwira ati rero ibintu ni fresh sana ndakubwira ati eba ni mwelele bavuga ngo ni mwelele bwelele ni mwelele ndakubwira ati ibintu rero turi kumwe na Kercy turaza kuyaga kuvyerekeye about last interview twakoze about novuga ukuntu yabonye ukuntu bamwakiriye ama commentaire ndazi menshi yagiye arasoma mbega bibaza ko aza kwishamo angahe yaraza kutaza kuganira byinshi na Kercy araza kutubara kuvyerekeye ubuzima bwe araza kutubara byerekeye umwana ukuntu amerewe ndaza kutubwira ibintu byinshi cyane byagiye bibamo ndazi yaraciye mu buzima bwinshi bwiye butandukanye avant turakora kijya kiganiro hari byinshi tutavuze muri kijya kiganiro ariko no musi ndashaka ko tuza kuyaga ko byinshi na Kercy reka simvuga amajambo menshi cyane ndakubwira ati ngaha turi mu ruziba n'ahantu bita ku kiyago namaja tout juste ino nyene aha uzi umaze gushikaho
bahamvye abavyeyi ba umuntu uvuga wahoze atwara igisagara ca Bujumbura Evariste Giswaswa nyine bavuga ati kwa Giswaswa uzoca habona ni hefo yaho tout juste nyine ahantu bita ku Kiyago uraza kubona ko ari ahantu hasa neza cyane hari salle de réception imeze neza cyane bakubwira ati ho amatara ntigera acika mu ijoro bimwe fresh sana bakavuga ati service imeze neza mu gikoni ni fresh sana bakubwira ati niyo hashitse vraiment urumva ko ushitse muhira aho handa bakubwira ati ni ku Kiyago na champagne kisaranyibukije inzoga zose wifuza ziba zihada bakubwira ati rero karibu sana ngaha nyene ku Kiyago ni Kiyago Kercy bitero hi ziraza neza uko fresh siyavuga icongereza amakuru imisi keke ziraza neza heura renze vraiment shasi yari umufasoni kabisa kwe yasigaye n'umufasoni ngo ndibaza ntari niki mutabona maniga nigiki batabona ico batabona nibabaze ariko nibagire limite gato kwera Kercy n'umugore w'umuntu canke n'umuntu w'umuntu ubugira umugore w'umuntu canke ndakuvugiye no umugore w'umuntu ni Mrs. Wandi Black chance toujours nurahindura ivyiyumviro bitwara yaho ubwo ko bitera bizamuka ntumbarire bitera biduga gose biba gose numubone ngo ndi sexy ngo naje kwidandaza jewe nano kwidandaza ufise ibintu nk'ibi nivyo nagira mvuga ati nuri Kercy ariko arishira ku isoko kugira ngo aronderwe n'abandi bagabo kandi amaze kuronka umugabo ndamufise sindi ko ndishira ku isoko ufise ibintu nk'ibi kambere naje nta kintu na kimwe nisize mwambonye uri naciyo sha mumbonuke tibayibora gute kandi ubu ni makeup isanzwe nyene yasamye ubu sinagarutse nzogenda kwa Piska yani Peace nyero ujya muri town yaramaze kukugira makeup nawe nyene yamdema akora makeup bien aramaze gukora makeup mu gisagara ca Bujumbura ngo numva ari we no je ndakunda ukuntu asiga like donc ntagusiga ibintu byinshi gusa nyene hari ukuntu agusiga nyene ukabona Piska yani ko ari we vraiment écriture urayibona reka tumuhonja kwa publicité gato ni abona ko biri interessa mu nyuma zorondera Steph media kubera bizogenda neza cyane yista kubwira ati rero keke akubwira ati uno munsi yaje yisize ibisanzwe ubukurikira anasema next time itakuwa ni moto fire papis problem ewe bukebuke ntumbarire yista kubwira ati rero Kercy uberuka twarakoze ikiganiro cyararyoshe cyane vraiment ko baravye kije kiganiro twakoze cyari kiryoshe kiri mu biganiro nguma ndabajeje nyine mu masubira mukuru Abashaka uguma wiyogereza views muri bake kandi views urabona ko atari pas mal vraiment ni bon ahubwo tuzokwangasha kuri step media zo rudu biganiro vicious ariko simura kumwana nk'amafaranga mu nkabaje ambete tukadufasha nk'aba brother kugira ati ngwe dukorana nk'aba brother nk'abantu bo muhira sino ngo n'amafaranga muronka yo kumpemba mugo tubiravye vraiment turavye look ivyo wambara ivyo unwa byose twagwemba mahera maka kebe twosanga twagwaye mahera maka twasenze twanagututsa ahubwo twaguma dukora uko nyene sivyo none sike vuga ndamukiriza mushika witwa gute mushiki wa sike Mireille ego shami mera gukunda vrai hey Mireille je t'aime narabanze kubona ko bwango je t'aime nyene niko numvasi mama musike yamuvuga arakunda kana umuntu wanje aragukunda vraiment mimi aragukunda sana kandi narabonye vraiment umuntu w'abantu benshi kike karaza bagize ama commentaire même na inbox baransanga inbox bambwira ati keke uzoguma muzana misi yose ahubwo uzogira umunsi day of keke uzogira ubwatsi umunsi wa keke gusa uzoguma tuzo ibiganiro bya Kercy gusa tuvuga ati kundwi ni ikiganiro cya Kercy gusa okay wenza ko nimero z'umugabo wanje bimusabe ku buryo Kercy bavuga ati nimba ari mercredi yari ikiganiro cyama kijya kuri step media cya Kercy aduha ubuhamya aduha eski muraryoherwa mumaze mubwire basi muraryoherwa waryohe ntiyandike ku commentaire ati ndimba waryohewe ntiyandike ku sinishima abasha no kuri kumara murambe yishira vraiment no ndakana keza kinwera champagne ibintu bya byose ndano haje kabisa uzi ko ibintu nabyigishije ku binywesha n'umugabo wanje ntumbarire nisikira nabikora ego nivyo we kera winywera amafana ndibuka two turakora n'ibiganiro baguma unyifana kwere ubunye ni champagne nisikira nabikura he mwana wallahi kwere wararonse kabisa asha se w'abana wita se w'abana se wabo niko bamwita mugabe bimeze neza cyane mu rugo bimeze neza même si mu black chance ataraza kuraba umwana bimeze byo ariko avyakira gute vraiment amaraso yiwe ataraza kuyaramutse
uzi gute ko ataraza kumuraba ibijanye n'intuze n'akazi man urabizi ko yagiye kame misigaje ngira nk'amezi abiri kugira mbyare donc suni tuzomubona bizogenda neza yes nitira ko nitwamubona ngira azokwakipa imisi yatigeze ari ino vraiment kuko turavye vraiment keke ari wenyene en plus umwana wa mbere bategezwa ko ahabwa care umupapa ibiki cyuvyimba nawe sibyo nega keke mama ukuvuga umwana gusa nanje beni uramukene nawe ariko nyene muracayibaza ikibazo bekeke burya urihangana neza bien Black Chance adahari Shancha kibazo n'abandi bafise jereka ndumwana wa mama kandi hano nashobora kwiyumvira ngo nukwihangana rega jewe mani izindi ninja nizinjira ninja izindi ninja zinzerere izindi guy izindi niga urabona jewe iniga ntizireka kugira kukurondera kandi n'abademu ntibareka kundombera rero n'abademu barakurondera kugira bakubumarira iki dukundane hewe shetani yarateye umudemu akakudiraga ayo namana bore ayo nari maze imisi mbonera kuri Facebook na mayewe ntumbarire umukobwa akakurondera bien ngo nagukunze ngo nagute ngo nzoze ngo kukuraba ngo muhira hama habiki rero hewe nugusenga walaye gusenga vaje nkimvira haye donc je sinzi ukuntu meze ariko abakobwa jo sinzi ingene bamotera biri bizarre kunuwe kandi bijaravumye ivyo bintu ntuzonabikore je chanda ku bro kuri umukobwa je umyandikira umukobwa je ndakwishura kuko buri umukobwa nkanye uzo cyo bitangura kuzana ngo dukundane keke uje ngo ndagukunda ngo ndakunda iminwa yawe eski ukunda iminwa wanje umukobwa no pita ibintu biri bizarre sana birabishe vraiment gose Yes, ikiganiro ca mbere twaragikoze harabamwe amajambo menshi cyane ati keke yaje asa neza asigaye ari mwiza ariko abantu bakibagera ko keke asigaye ari mama naka mbe bakwita mama nde Princesse Chloé mama princesse uramba basisira kuvuga keke uzavuga mama princesse Chloé mama princesse urumva rero abantu benshi baravugize mu commentaire menshi ndazi warayabonye nawe bari bagukumbuye wabyakiriye gute je abona ko abantu bahurumbira kukwandikira je nka kujya kose jewe iki kintu cye ntahura ntabura ko kumbekera abantu ka bagukunda ushobora gutuka umuntu abona uje nk'umukobwa gukeneye ukamwanka aje tangura kugutuka mana ujya mu jamamani niki ujya mu jamamani nace ashoboye kandi donc urumva abantu kabankunda ushaje munankunde basha ariko ntetse gukora ubukwe nduzokora mariage ryari sinetse gukora ubukwe kubera iki none bon kubera none icyo nzokwikorana ubukwe none Black Chance nahari arahari none se mu gihe atabishaka navyo akeneye non mvuze par exemple nk'ubu niba atabishaka abo muga kubitura vyaho mugeze niho babike avuga ko atabishaka zamakosa namukorera jewe uracari igiswi ciwe no berana no sikuvuga ko none bene shumbi demo nta makosa gukorera arayakora nje nkuko ndayakora yes tamizi too much kandi bakubwira ati ntureka kuyakora kandi uzobandanya nyakora none byo cyo bituma atagutwara akagushira mu nzu ayego yaragushize mu nzu c'est vrai turabizi mariage officiel cyangwa marabikoze n'intumbi tubarire bakeze twese twabikora twinyegeje nimubikora mwinyegeje bibaye byo wa official cyangwa natinye ko yo gutwara hanze ugaca umuhinduka maybe keke labda naona kama agutwaye hariya uduca umuhinduka umute hasi uyibonera izindi niga hari zizi gutanga show webyo navyo gukora kandi kavyatekereza but me no uwo mutima nawe ufise oya nawe hike burya nta wundi muhugu uriyumvira apart ya Black Chance ndamwiyumvira kwikimana nari kuri kino nayo kwiyumvira ivyo bintu ujako ubona ko yo kuvyiyumvira ko yo ko uwo muciko ugeze hari je nta kandi kaniga je mbona ubundi buniga je sinigeze atashobora kumarira erega kuri uno mwanya n'umwami ntaciye kumarira ko afise Black Chance ufise undi mwami sha naho hoza Cristiano afise amahera n'ayandi Black Chance n'uwo muheba c'est sûr tuvuge gute sino muheba vraiment ati rero ubunye Nadia nawe yoza kugutumbera niho mwemera
inde D1 ako wasaze oya D1 nyajane yaririmbye ya Wait muri kumwe muri clip mvuze uwuzi oya niwo mwemera ushafika mbali D1 ni star gani nisitaki tatizo na mapenzi hivi niko busy na kazi zangu ule mumisi mutaki au mtaki ariko gakeke bya vrai ako mbona gutemani oya ariko je mu rumengo uracashushekeke je nivyo mbona sikiyo sivyo ubona omega keke aracaposta Instagram kugira ngo zindi guys zibandikire no postinga nyene kubera biranshimisha none ubunya abahungu bakurondeye bankira gute gakesi ubabwira iki kugira ngo sindakukorera na message oya Bega bia sinshaka ko uzari umuntu nkanamutekereza ko na 20 minutes kuko nta nubu hari notekereza oya bega babikora n'igikubabarira babikora genre bacamo abagabo babo basanzwe atana kimwe abura gusanga cyangwa gasanga umuhungu ariko aracamo umugore wiwe atacira kimwe abura bon bivana ngira no kunyene donc abakobwa ukuntu tumeze nubwo abahungu namwebwe muri facile natwe turi facile none agatsipa karaza kakwereka nkuko kumenga ntigashaka kuryamana nawe gishakira ubujama nkawe ikibazo cyo subize kakaba gahari donc akajama kakakugendera kakagutera inkuru harira mugabo ahari kakaba adahari kakaba gahari donc nawe utanga kwimvira none kuko nimba utabizi urukundo niko ruyoboye urabizi ya urukundo niko ruyoboye I know rero mugiye atarukundo ntashobora kuba afise akazi tuvade par exemple ashobora kuba baba bakuntumye kuza kunyica jewe habishitse ukankunda none wonyica uremera bakaguma bakurondera kubera urukundo so urukundo rurayoboye kabisa Black Chance mwaragendanye nawe kugira mwaragendanye kubwindi impamvu hanyuma mu nyuma bikava mu rukundo what did you do tekerezi ja kwera kuruvuza ati umuntu arashobora kugendana n'umuntu objectif waruzananye gusanga yahindutse kwera urukundo gusanga wamukunze icari kikuzanye gusanga kirapfuye yes Black Chance niko byo byaragenze ouais niwe yarazanywe n'indi objectif cyangwa niwe waruzanywe n'indi objectif bon je nishakira show bon je nishakira gusohoka umuntu agusohokana ahantu hari class umuntu nyine ari bien ari class ari sinoti wirabira agafaranga apari faranga donc naraba ahantu en fait ivya bene nyene slays bazifuza ja gusohoka ahantu hari class ingendo bien amahoteli ameze bien umuhungu ari véhiculé afise ka ouais azi no gutwara umutipa azi gutwara aja kuri voie sexy kuri jewe apara wari wese no ati rero raba umva uremera ko ati vraiment ndakunda umuhungu azi gutwara imodoka apana undi wari wese kandi bomba nabicaye kuri vola bega ntazibazo byo bari sanyene byaciye bituma ba sexy kuri jewe kandi ndakunda umutipa asoma ibitabo pana umusomyi Jean qui para Jean qui wapi ukunda abantu nyene abantu baciye ubwenge je abamo asoma ibitabo donc ngiye kumubaza ikibazo aca kinyishura nyene aho nyene atarinze kuja ubwa ngo bikanze kubaza amaniga yanje kabisa afite umuntu azi ibintu byinshi donc ndamumajije iki basi nubwo tobakiza uwo mwanya gusa mu yandi masaha aze kundonkera igisubizo kabisa akinyishure asoma ibitabo super sexy kuri jewe kabisa gentleman propre Vero vyose urabonye kuri Black Chance birahari byose ntabwo ndabikubwiye cyane wivuga kuko nasanze ko kera burya kera mu nkondo zose na jam nasanze ntari bwo ndonke donc ntari bwarongo tugikundana nawe niho naciye mbona ko ico nari nkeneye ndakiburonsa en fait ico ari ubuzi imyaka myinshi urahuye naco aciye mbona nyene ndabikunze ukamaze ikintu donc amubwira ikintu humbwiye ati mere uku agaca kubwira ingwara Ufise hari uwambariye ati erega Kercy ntashobora kureka kuvuga neza Black Chance umugabo wiwe neza kuko ubonye Kercy yaravyaye asa nuko yavuye ku isoko arabara ko atahandi hanu yoja nta wundi muhungu yamurondera kuko umukobwa avyaye baravuga ko kenshi ngo igiciro kiragabanuka abamurondera baragabanuka bene wo mbona gute cyo mu mezi sawa none sinda kubazi we no kugira yuko ntavyaye wo mpakiriza sike mwana 12 ans
mumbonute mumbona umeni fresh uje mu meze fresh vero ahubwo ngumba mushaje mbwa ariko ukuntu uje aho umuntu amaze kumenya nk'umuhungu baze kumenya ko umukobwa yavyaye cyo menga aracitsire gukuntu menga ibisho bishabazanye biragabanuka ko razi ko abahungu natwe bwe tora wa mujama umuhehesi ako nk'abandi bari syoye bambara udu costume du karvati abantu bari classique ntashobora kuraba urukundo kandi yo gukundira umwana bya kabisa urabona neza ko Chloe hamwe byoshika Black Chance sindevyo nabifurije ariko bigashika urabona ko Chloe hamwe wogira undi mugabo yoregwa neza part ya Black Chance oya na undi muntu mufata neza atari umuvyeyi wiwe none igiki wokora kugira ngo nuzenya Chloe ntazagira ivyo bibazo no kumva papa we no kumwuba Nako nzika abakobwa benshi mu misakanyaro écoute sishaka gushira ubuzima bw'umwana wanje mu kangarateye en danger non mettre la vie de ton enfant en danger navzukeneye t'essaies d'éviter ça urafite turagerageza kuvyevita kugira ngo oh my god ishaje ndagerageza vraiment uko kwanje zo kuri yishimye afise papa wiwe afise donc bose babona bishimye pana zo kurabona ingumu amakofe iki none se azobona umutipa amubwira ati eske watetse fatu utoki none se nzomugiri nzovuga umuhungu yamutwaduza kumbwira ngo umukobwa yanyu nagira indero nzoca mvuga iki so niyo mpamvu rero nimba mumbonye meze uku nibisanzwe n'umugabo wanje aravyemera ko mba sex so ni ibintu bisanzwe none ari umuntu ashobora kuvuga ati ujya mu vyeyi kutumravye kuntu yambara genre mbega umwana vyaye umwana azovyara mbega azoregwa gute genre ari umuntu ashobora kubona wambaye ukonya akavuga ati none ujyanya azokweda iki umwana wiwe niyagira bijya bintu azobimubuza bizogenda gute sepa urabona umwana wanje muri market jewe hari ibintu nzoba nkeneye yuko abiba ariko papa we atabikeneye donc urumva azoba hari yani ico gituma umwana bakeneye abavyeyi babiri genre wewe ari vyizo kwifuza ko umwana wawe biba ariko papa watazokwemera ariko urabona yuko neza yuko umwana azoronka education imeze neza ivuye iwawe imeze neza none si kwera Kercy urazi wewe life yawe ya before I know urayijoa lakini rero ubonye umwana amaze akora yibamo rero uzobona bizogenda gute kuko urabona wewe genre ubonye umwana wawe ariko aratwara abagabo babandi nka kujya cyangwa barabara bamuruhurumbira bamurondera uzogenda umubwira ati mwana burya ivyo bintu si fresh cyangwa mwana continue na je narabiciyemo donc nimba gutwara abagabo bandi ntabagabo abandi natwara kwera baze bakambwira man ndi single man bakambesha nanje nkabakunda sikuko ngo twararyamara ngo no uwo mwanda ndiko ndavuga ni genre ni bintu genre umuntu bakeneye kumenya ati mbega umwana wawe ni yabibamo ni yabicamo genre bizogenda gute uzomwedika uko nyene uzombwira ati mwana continue c'est la vie na general biciyemo ivyo onye c'est bon continue kwara bavya kubwira ati mwana wanje nawe yoba inzererezi moi je m'en fous oya je sinon je m'en fous umwana uzomwedika neza tuzomwitaho tuzomwedika neza na cyane cyane nuko ari n'umukobwa donc rero sishobora gushira ubuzima bwe mu kangarateye nabeho yishimye azogera mu ijoro avuga ati mama andeclare akodeclare akorosa akaviza ko mwijuru Yes, ariko yoza rero umuntu acagaruka kubaza ati mbega kikuma kigaruka mbega kubera iki Black Chance atemera gutwara Kercy hanze ngo twabibona mutwaye hanze tuja twemera yuko rero ko Black Chance yemera ko Kercy akunda nandi hajya Black Chance ntazofa mushizemo ntazofa mutwaye hanze comment please gwajya hajya Kercy gusa ni for lose time gusa hajya Black Chance ntibazokigira bagera kure koko bose barashushe c'est pas umuhungu ari hanze c'est pas ibikimwe nk'ivyo comment please kibazo kiramuraba ariko twizere ko bizogenda neza Kercy bizogenda neza ariko utagiye umwana azogenda comment Gesi wakuza Stephen kabiri gataro indwi ni byinshi cyane twavugana Kercy ariko kuri ruhande keke umuntu acha yibaza ati mbega hamwe byoshika ukamwemurikira Black Chance mbega niki wakora kugira ngo akubabari guhemuka si ntahuye guhemuka ugakora biri contre n'ivyo adashaka ryamara n'undi muniga I mean that sizi ko yambabarira yama yabimbwiye
ikintu wimva ko tokubabarira nico ko urumva ko wabikora ivyo bintu hamwe yogira simbona ko hari n'umuntu yoshobora kwaka kanya nta muntu yogushobora ninde yogushobora ntarumva n'umugabo nta gushobora rero niwe yoshobora niwe ashobora fete yes kuri ruhande Kercy buracyari ati mbega hamwe vyoshika Black Chance akagira congé canke akagira no vuga voyage imara 3 ans zogenda gute ntabwo yobinkora iyo voyage nayo yojamo ntiyobikora n'ukuri wowe Kwa tukuze kubibona kenshi ku bafakazi kenshi yafakaye benshi la plupart uzubona ngo arongoye n'undi mugabo mbega we Kercy wewe ko tuzi ku buzima bwawe bwa before ubwo buzima uzokwemera kurindira ko utafise umugabo ufise umwana ariko donc nzorondera oya nzotunga umwana wanje abaza kuri gusa navyo ndamwipfuriza kuko vraiment nogwara noremba isi bitoma hoho wewe bizogenda guturabara ko yo kwihangana Black Chance hamwe wewe dufate kwitaba Imana ikugunze kuturuta ikakugudutwara genre bintu kagenda nkuko urabona ko Black Chance yo kwihangana ntagendane n'izindi nzererezi wapi uramwizera kweli shayo gendana nazo kumengo nababaye Kercy ari mu rukundo baje ivyo bibazo reka ndabireke ko bizara sindamukure muri muzi yes no pfa jano pfa na muzika nzogwana n'urupfu paka nzogwana warupfuye urapenda uzoze nta rukundo ndimo nyene nihevye hajya nyene basi ndi nko mu mubabaro muri deception nitwarira gusa ndi mu rukundo ntware uraguzuyemo bien uri muri piscine y'urukundo hano urukundo hama urupfu ruciruza ruvyivangemwo yo oya ariko Kercy ibintu bigutera ubwoba ko muri no misi hari ama deception menshi ubona ko nawe byaba bigushikiye ega ushaka gupfura Shetani y'ama deception yateye vraiment uravyimva mushaka gupfa vraiment ejo umunsi nagomvye gupfa naravyimvise utafuye no naragwanye ndagwana n'urupfu kubera ninzi ko nzo kwicwa n'intuze donc na piscine uragwana n'urufu mu munsi ngiye koga kwanza naraye ndabirota rega nagiye muri piscine nagize nasomye nuri muri piscine namangiyeyo koga mu mazi nyine ndananirwa nyine ndabura ingufu nyine ni ukuvuga naragwanye ndagwana urupfu ndarutsinda so gupfa rega gupfa abona gupfa isobanuro yabyo urupfu ruje niko umuntu wese atabazi umunsi we wo gupfa yabuze umunsi wawe wo gupfa wogwana nago ugasimba uwo munsi kabisa ushaka utawizi nyine nta kundi ruza sans programme ntumenya n'ivyari ibyo n'ibizigomba bigushikira kuri usubize kabizi ngo bazonzopfa bangonze okwirirwa mu nzu n'ukwezi ko kumara erega nimbe birashobora kugonga ugapfuri munsi ibbe bikagucako paho kakubita jido chini ukabupfuye yes ariko kuri ruhande keke nizira ko bizogenda neza cyane kandi ndizira yuko je no bifuriza navuga muzo mubane neza na Black Chance kuko ujya ndi nka bofre kuri twebwe ko nka muri sister wacu kuko twatwifuza kugira ubuzima bwiza sivyo neka keke ujya mwana wacu n'umuniyese kuri twebwe urumva twe turabatonto sikeni tonto n'abandi bose basanzwe bakurikirana step major n'abatonto n'abatantire ngaha kuko Kercy n'umuntu w'abantu benshi baramukunda cyane sivyo none nibo kubona yuko Kercy urugo bwo rumera nabi sivyo none muzo abavyifuza mwabakobwa mumve ndababwira ikintu kimwe jewe Instagram y'umugabo wanje nje sigaye ndayakoresha message y'umugabo wanje nje sigaye ndayakoresha nkasukuna murungi mwambaye ubusa nzobaroga ha ivyo bintu baravyubahuka ndabiyamye mwanzereretse imwe ha mwarondegwanyu wagotwa kidogo bakakumupapura my friend udapambaje baramutwara walayi barunga ikibintu ngivyo mbabwire mumenye uko mu bintu gitsari je bishikira kandi nanje asigaye akoresha ama konte yanje muri baza mwabaje mama bakademus kwambara ubwo buzi jinzu gupositinga wallahi I swear
urabimubariye hakirikana amaziga niko arabazi kurungikira amasho aje nta maniga ndubikira amasho aziga zikurungikira amasho wewe nta ziriho kuratwenga Black Chance n'amasho abona bakurungikira kuri Instagram babarire babwira hakirikana ko Instagram baturikoresha Instagram sinje ndayikoresha bro kandi Instagram yiwe bandanye murungika gusa je nzobamena nawe bibaye bakurungikira nabo babandanye azobamira nawe je no shahetse gusa nyine wa mukobwa reka kwandikira umugabo wanje mbe aho wiva twamurungikira utwo dufoto tw'amafuti hajya ubona ufise amafoto ubona ufise amafoto ndakubatse kabisa kuja ngaho kifotoza ukeberuka je ahantu heza ukeberuka gira iki wiparatuye wimaze wigize kurungikira amafoto umugabo wanje naruhiye man kabisa ntamakuru afise ntamaguru ufise ahubwo ntamakuru afise obo namaguru ufise niyumva nzokumena ariko keke urumva ko ushobora kugwana kwera Black Chance urumva ko ushobora gupambana ukagwana nundi mukobwa kwera Black Chance ubona ndiko ndasama kwasama kwera wavuze bavyumve rondera abatipe ni benshi man none ko bavuga ngo abatipe ni bakeye muri bakeye ivuga muri bakeye abahungu turi bakeye muri bakeye hama kwera kukuruna ngo cyogera ko turi bakeye Black Chance yaravuye ku isoko Ben yaravuye ku isoko Siki yaravuye ku isoko ngira aba bantu baba nzabo ngari batari ku isoko okay si bavuye ku isoko hama dushobora gukunda abakobwa abatipe batanu twabakubiye ko muva muri bake ivyo biracabaho umukobwa agakunda abatipe batanu none abakobwa murabahinga kwe none se ariko nizere ko muco gitigiri wotakirimo waravuyemo musi nkirimo kuko nimba nkeneye intuze nkeneye kwishimisha ndabiro nkeneye gusohoka ndabiro nkeneye ndakiro nkeneye kudekesha ndatekesha nkeneye nuni sinje kurondera kandi kaniga kakumarira agapfubuzi kiki none ababijamo bafise ibintu byose wo bitiki umukobwa afise ibintu byose genre ibyo byose udondaguye usanga mugabo yaciyemo umugabo wiwe ntabo rero usanga no mu burira ari fake ari zero fake kwe je sinumva sinzi ko bitonshikira gusa nyine no nibiranshikira mugabo gusa sinzi nugusenga cyane turumva yuko ari abakobwa b'idayimoni bagihari byanze ko baheze bari byakeye si dayimoni none ze wa umukobwa uzomumenyereza kwa musohokana ame ejo utangwe kutamusohokana cyabona yuko ufise indi beach none shaka gutabara ko utafise amafaranga none ukabimubwira ko muguma mwishinga mwigirisha baby zo ndazo ngo je ngo nabiki ngo nabutse umwanya mubwiza ukuri ko nta mafaranga ufise kabisa uravuze ijambo ry'akazima aravuze ijambo rikomeye ko nta mufungo ufise kandi azogukunda none wishinguza kwidragisha je batipere murangero ko ntimumeze nyaje muje ke umugore ntimuzosuye kwibebisha umugore w'umuntu ngende umugore ntuzosumu ntuzozurambona ngo twicaranye jo nko muri twegerane wimaze ngo je ngo ndaca mujene ndumugore ufite umwana wonsa utangwa kwibebisha utangura gusokoza ubwanwa bya ejije n'ibintu mumfuni ibyo bikuganga ufise wo wonsa umfise wonsa kandi ndamukunda bro kabisa yo kugira ngo nuko wicaye ngo mu modoka ngo nziza ko utuma abantu je ngo bamamagare singizwa n'imodoka muka kurundi ruhande abahungu twe twikogera ingorane uruva nk'umuhungu ashobora kuguhamagara wewe kandi azi ko ufise umwana agaca guhamagara kandi usanga afise umugore wo muntu mama jumufo ivyo ntibindaba gusa wewe umbonye muri ville ndiko ndagenda umbonye muri bus muri twegerane niyo bus umbonye naho uzombona mu ndege rega nzoyinjira man sikera niga na urumwana w'umuntu abazigiye none se abana baba hamukambona ahantu mpagaze nzibaze ko naje kuraba wewe wanzererezi je naravuye ku isoko muzoza urambona ngo ntumeka abantu ngo genda ntumeka nk'abantu igihumbi uzo ntumye ko umuntu umwe ntubona ko balance ivyo bindi uvuga umutuma ko nibiki ushaka uzane zahabu ku nushaka uzane zahabu ku ntuze nta sinzokwitaba Black Chance vraiment bro chukua maua yako kabisa chukua maua yako utarapfa ndabivuze tukiri muzima wallahi Kercy aravuze yuko neza na neza ko atawundi muntu kabisa kwe
Ese ndiko ndavuga ngo kubira ryoherwe nawe narabizi. Sibo kugira ryoherwe yishime. Ko ndabivuga ko niko bimeze. Uje nk'ubu nyira muramaze. Abana ntaravyara. Piton. Iyumvira nk'umuntu yabona ufise inda akaguhamagara ngo ngwino tubonane. Sabye? Ngo hano ngo ushobora kunyi. Nise ni mwamuni inda man. Taka nubu nifati agasorti nyigiriye nk'ahantu mwaze ngo gende mpamagara ngo gende mpamagara mani yangize bien fata abanyu mubagire bien bazomera bien kabisa kubitamwe umufungo mu demo wawe uzomuyoberwa kabisa ari wambariye ati ngo nta mukobwa bamubi ngo n'amafaranga gusa nivyo ni noti gusa umukobwa umgize neza arabamwiza saba ko turahinduka sha umukobwa barahinduka none umukobwa ahinduka ryari gakeke ahinduka nyine amaze kubona ko byose bifise basuba baziki amaninja afana abamama ariko amaninja n'abamama bavyaye gatatu bavuga babandi nyine baja mu mabwate nyine gusa nkatwe nyine tuba tukimeze neza twikundira abagabo bacu rero nka jiwe gashaho none umugabo arasohokana arangira iki ivyo nivyo bizotuma ivyo nivyo iryo niryo banga rituma ntamuca inyuma kabisa araguha byose wifuza aransohokana donc je nkunda show arandisha show tugatamba naho uzobura aho ngaho urasamye ngo tugasohokana ntidutambe hanyuma je bibaza ngo ngo sinzoza kurondera umutamvyi uramurondera gere ngo abahungu ni bake ino ni sinimba ari bake kwika imuguma ku bagore b'abantu basha kabisa cyane ko ntambaye bag rero ko kutahabuzi kuri yambara bire gakeke ibag yego ndiko ndaraba ko ufise bag mugo ifise ajya fiançailles niko ababona yuko atayo Ufise shani cyo bitonga ngo bamamagaza wekindi kwingo abona ngo nuko ngo bafise utumodoka naratwicaye mwaraduhaza Yes ariko kuri ruhande keke Jacques nk'impanuro ha rero wa mukobwa yatana kimwe abuze abifise byose afise umugabo amukunda afise umugabo Jacques mu taking care amuha byose ndigiko umuhanura kugira ngo atahure neza yuko aba yararonse kila kitubwira ngo aturiye n'umugabo Aicho na muhanura nuko tuza kukona abagabo bari soye barabuze Aicho no kubwira nifise umutipe akwitaho agwikira ico cyane kumanura abantu bafise abatipe bari hanze so furi muri Somalia singo kwizeza oya ubusaba soda tubatereye peace ahantu muri n'umugore avanga umuntu yagiye kuturondera amahoro vraiment ntakomeye nje sinzi vraiment uravanga umuntu yagiye kuturonderera amahoro nta nisoni Gumugore avanga umugabo ari muri Somalia Imagine vyagiye kutuzanira amahoro nuko kumara leta nibarabe abo bagore Nje kuvanga abantu bagiye kuturonderera amahoro n'umutekano uje kumuvanga umuntu agiye kugwanira igihugu ruko Imagine nuko ugacumucamo umwana w'igihugu intungane y'igihugu nukuri bashaka mu cyamo ngo nico gituma baca bituri babiyica je bagura n'amatsida nkaje yego reka guca umugabo wawe hajya uzivye ariko arakora wowe urabizi hari nabandi babifuriza gupfira ngo kubera basigarana amafaranga ino Ejo sinomipfuriza gupfira vraiment n'umugabo wanje wimagine umuntu abagabo rika baragwaye abagabo barateye imbabazi bagwaye disi gusa nyene nimba umutipe wawe ntaca gufasha yigumira mu tudemo umuvange mpaka ndabikubwiye wa mgorewe muvange zo muri kijuju uzori kurajya n'ubuzima nawe ariko yirira ubuzima rero abikoze nawe cubikora none umwana mucamo murera gute Jesse no bikora kubera umwana aho bivuga kuri bajya badafisa abana kuri bajya badafisa abana donc base kubyarana abatipe base ko babyarana ariko hari abakaguma arabahehese bagira iki umuvange ariko nka ufise umusoda mugirira imbabazi yirirwa mu masaso amatwi yarazibye sinzi kazoza ameze neza yazana hatana kimashoboye ngo wa mugabo we ngo arikeye kurondera undi mugabo muri Soma ngo ni mugore muri Somalia kwande yo none abahungu nabo bavanga abakobwa bari muri Saudi basanga umukobwa ari muri Saudi akarondera ubuzima umuhungu nawe ari nako yirira ubundi buzima n'abandi bakobwa kuri gera waragiye kumutwenzi aba nawe cyo no babwira
ni kuvuga abademu n'abantu bambere bikura umufungo abanyademu bari muri Saudiya baragiye ngaho baranuka shaho kumera nje bariko ndabavugira yanje nabanzi amaniga mesha avuga ngo unye ngo ndamuhenda unye ngo ndamuhenda bari Saudiya je uyu unye ndamuhenda uyu unye ndamuhenda Ubrizani ndababwira ndabona yuko mutagisigaye n'abakunda mwarabahinyuwe frère tipe twarabaye twiza uduhibe tw'uturundi ubu unye twarisubiyeko mudusuye muducorere sha musuye mu bacorere Yesu none umuhungu Jacques yoba mufise rero muri Saudi ariko akaba muvanga nigikumu bariro uwo muhungu usanga afise umukobwa ari muri Saudi ariko arasiragoringa mu gukoropa ry'amazu mu kugira iki ariko babafata nabi hariye mu gusanga gumarunka amafaranga ino umugabo nawe agumaja mu bandi bagore cyangwa umufiancé we agumaja kurondera uzundi dukobwa uwo muhungu muhanura iki Icono muhanura wa muhungu kuko urumva ko umukobwa bariko aritanga kugira ngo ubuzima bugende neza Icono gwanura wa muhungu ya iherezo rya rizoba nabi ndakurahiye yego umukobwa ari pondekara nawe ukaza kurya uryana n'andi maninja mu igeto ndira gusa kabisa Jess kurundi ruhande novuga ati twari Sabe ni cenda bikubwiye Jess no kwizera umujama w'umusitari umva hari ubudemu uzu wa mukobwa uri muri Saudi uzu ubudemu bwino bwishira kuba ubusitari ntabwo uzi kandi bagenda bakuyemo wallahi ariko nawe ngo ni kumuseketera umva nta makuru ufise Jess yakoze seveja kabiri gatanu indwi tuyagara keke vyinshi nitwoheza keke ndagushimire cyane urakoze nanje bakunzi banje ndabashimiye Abashaka kubatera inkuru nyene urabizi ko twebwe akamaro kacu nka imbere yo kuraba iki kiganiro canje hariho umuntu mambe mu kibanza cyo kuraba iki kiganiro canje hariho umwana wawe yagombaje kunwa bya heroine bya cocaine ariko aca barasamara ku kaganiro kanje ugacusanga arabihevye hari ubagombaje kwiba donc turateramisha abantu bagomba baja nko gukora ikintu kibi ugasanga barakiretse ugasanga bafashe intuze y'iwacu ugasanga hariho nk'umuntu atarakeneye atarafise intuze zo kwambara ukavuga ati bon reka naje nzokwige kwambara nico gituma ico no babwira buri muntu wese agiye kuri kamera azora ukuntu yambara n'ukuntu yifata kubera ko hari abantu benshi baturabirako hari abantu benshi baturabirako bavuga ati kandi bari nyuma yacu tubasumvye imyaka bavuga ati tuzorabira kuri naka yagize ibi natwe tugira ibi gusa nyene ingendo y'undi ravuna nimize mugihe so ndabashimiye aho muri hose ubona vuze nabi peace man ubona vuze neza nawe we peace ndabakunda kabisa